ab'Ikiremba babatijwe kuri mu kw'icenda ba mbere, nawe mu Kayogoro babatizwa kuri Nowe. Urumva Kiremba yari maze amezi 3 basangira ku meza. Byitwa rero yuko jewe niyumvira yuko imisiyoni niko nanditse mu gitabo kuko muzobisanga. Imisiyoni ya mbere yabaye Kayogoro, mugabo ishengero rya Pentecote rya mbere ryavukiye Ikiremba. Hanyuma rero ayo mashengero tuyitegereje arabangana, aza n'amahasa yavukiye cyo kimwe mu mwaka wa 1935. Niho imisiyoni yatanguriye, mugabo bagiye kubatiza abantu mu 1936. Aho rero niyo misiyoni yatangura. Rero tuyifata nk'amahasa, mugabo harimo gukuru na butoyi rero mu vyerekeye ishengero rya Pentecote yobaki Kayogoro Kiremba ikaba bukuru, kuko niho hatanguye ishengero rya Pentecote ryasangiza rikagira imigirwa yose y'ishengero rya Pentecote ikwiye, abandi baje mu nyuma. Mukwiye ko bibinjira mu mitwe, ntimuzohave mufata ibintu kutariko ngo musange amashengero mwayafuse ibitereko byayo mwijuru. Murabikuyeho ibitereko by'amatara mwijuru, mukakura cya Gishiya, mugakora y'icya Kiremba, mugakora y'icya Kayogoro, mugakora y'Icy'Ubujomu. Muzo musange byose muzaba muhombye, igihugu kizaba cononekaye. Rero byatu yugabatse nkuko Bibiliya ivuga, mu vyubahirize mu bigenderemo, navyigishijwe n'abatama ba kera bamadengo. Bamwe bantuze basamiye barya twaragendaga barabimbariye, barambwiye nyene byubatse, barambwira bati ntimuguri irahire ngo mukoreko. Yesu abaheza gize. Amen. Ntahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arindese, niwatanga amajambo, unyabyaha ngo renguka, wumva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera. Bene data, dusangiye urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Intahengira Kamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu magrupe WhatsApp atandukanye. Nongeye kubaramutsa mari umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko mubibona, uyu munsi twongeye guteka n'Imana, turonka umushitsi hano ku Ntahengira Kamaro TV. None rero twagomba kumusaba uwo mushitsi wacu acha twidondora. Turamuhaye kaze ku Ntahengira Kamaro TV kugira ngo acha tuganirira ivyo Yesu yashize ku mutima. Yesu nabahezagire. Ndabaramukije neza mwese bene data muri Kristo Yesu. Ndanezerewe nuko mwangendeye no munsi. Mu bisanzwe nitwa Dr. Emmanuel, n'umuganga wa kera yakukurutse. Ubusingire nzibikora ibyo ibikorwa byo kuvura. Naramaze gukukuruka, ubona ndaruhutse, ndi Makamba. Rero muri make jewe n'umuganga yakijijwe, kandi sinakijijwe n'umuganga, nakijijwe nkiri umunyeshuri mu mashuri ya secondaire. Mu bisanzwe navukiye mu nzu y'abakristo, niga mu Sunday school, hanyuma ndakura kugeza aho mbatirizwa mu ishengero rya Pentecote. Abavyeyi banje bari aba Pentecote, twavukana turi 5, harimo abana 3 ba Pentecote na 2 b'abakatolika. Twebwe rero twakuze twumvikana, nta wanja wangura hagati yacu, naho tutari dusangiye amadini. Ivyo bintu byavugwa hagati yacu twarumvikana.
hanyuma rero ngeze aho mbatirizwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo itandatu n'indwi gutyo. Hanyuma ndabandanya amashuri y'intango ndayarangiriza mu Kayogoro ngenda gukurikira amashuri yisumbuye Kiremba rero niho narondereye umubatirizo wa Mpwemu Yera nca ndabatizwa muri Mpwemu Yera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo irindwi na rimwe. Hanyuma rero kuva ico gihe naciye ninjira mu bikorwa vy'Imana ntangura kuja mu bandi ngenda gushinga intahe mu mashuri irya nino ya Kiremba, Gishiha, Kayogoro, ahantu hose mu mashengero ya Pentecote nashoboye kuja muri segondere narahagiye mbaye nshinge intahe Yesu. Nukuvuga ivyo narabibandanije kubikora kugezaho ndangiriza amashuri yisumbuye ndigisha umwaka wose Kiremba. Hanyuma nja kurangiza amashure muri kaminuza y'u Burundi i Bujumbura mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi n'indwi mirongo irindwi n'umunani niho natangura umwaka wa mbere muri kaminuza. Aho rero muri kaminuza twasanze hari ikibazo cyo gutanguza amasengesho canke groupe biblique universitaire muri kaminuza. Hanyuma rero njafatanya n'umukongomane n'umunyarwanda gutegura amategeko yo gushishingo iyo JBI muri kaminuza. Jewe nari secrétaire, hari umukongomane yaratongoye twayoboye yari patron nitwe twakora. Hanyuma rero ndakurikirana dosiye yose muri kaminuza y'u Burundi hariya muri secretariat académique kugeza aho baduhurusha gukora ku mugaragaro muri kaminuza. Nitwe twatanguje rero JBI muri kaminuza turayirongora mu mwaka ugira kabiri kugeza ku mwaka ugira gatatu, umwaka ugira kane ngenda kuri Estophonie jewe nca ngenda gutanguza inyo chrétienne médicale paramédicale mvuye muri conférence internationale yabereye muri Angleterre. Hanyuma rero nca ndayitanguza mu bitaro mu mavuriro inyo chrétienne médicale paramédicale no biracabandanya. Umugabo hageze igihe ndayiheba subira kuja kurongora nduze association des amis du groupe biblique universitaire ndayirongora imyaka irenga ngahe kugeza aho abareforme myaka myinshi. Rero nakuriye muri ivyo bikorwa kandi nkora n'ivyishengero cane ijya nino. Rero ivyo bintu nabimazemo igihe kirekire. Hanyuma kugeza aho nubaka mfise abana batanu nkagira no nduze abana batanu nkagira n'abuzukuru ndwi. Naho ngeze rero imwidondoro wanje ni Dr. Emmanuel. Rero nanditse n'ibitabo byinshi cyane nibaza yuko birenga 12 canke 13 gutyo. Twagomba tugire ibibazo bitari bike tugenda tubabaza kuko turumva yuko mwakoze novuga ibikorwa byinshi bitandukanye mu ishengero. Ni gute mwabanye n'umwami Yesu kugeza uyu munsi? Mbega none mu nzira y'agakiza byaraboroheye kugira ngo mukizwe ko twumvise no mu mwavukana harimwo abatarabakizwa bari mu yandi mashengero? Kuba umukristo reka n'ubuzima, kandi ubuzima ni intambara. Iyo utari mu ntambara waba warapfuye. Rero n'ubuzima ni ukubaho nyene mu buzima bw'Ukristo. Nabaye mu buzima bw'Ukristo hari abantu ntahura, hari abatantahura, byagiye bigorana. Haba mu buzima bwa misi yose naho nyene ntibyari byoroshe. Mugabo Kristo Yesu yaranzigamye iyo myaka yose maze mu gakiza ntawe yigeze ndeka jenyene. Umuntu aca mu mageragezwa kandi menshi. Naranditse n'igitabo cyanditse cyitwa Mes aventures avec Jésus-Christ, ugomba detail kuri bia ubwo buzima bwanje
ndagifise muri version electronique nari ngejeje uko kitera uko mbera mbaho niko ibintu bitera byongerekana ngena muri avanti imisi yose haraho nageraho mbona ndi hagati y'urupfu n'ubugingo ariko nkabona Kristo arandenganije nkabona byose biratunganye haraho nagize ingorane mu mashengero kugeza aho bansagamura ndaja hanze kugeza aho bambuza no kwinjira mu rusengero imyaka 2 ndi hanze ndashika mu rusengero aho sindahagarara neza bashira mu bihano imyaka 18 ntaje kumeza y'umwami narasaga mu ishengero atagikorwa na kimwe mfise mugabo Imana yaranzigamye muri ivyo byose rero ubuzima niko bimeze umuntu ategezwa kuhangana navyo Imana iragutegura kuko imbere yuko bishika ivyo byose yari yaranteguye yaranyeretse ngerere zogenda kandi ko niko iherezo nzogaruka ngakorera Imana kumugaragara mu gihugu cyose cy'u Burundi rero ntibyantera ubwoba ubona zigamishije ubuzima bwanje ntarenze yuko atazondekura naho bagira ngo turagutaye uzopfe nkimbwa ntarara barahinduje sinzopfa nkimbwa kuko turi kumwe na Yesu mumpoye busa naco nzuba kandi naco nabaye muri iyo myaka 18 ngumye mpagaze fasha amashengero irya nino abatanyinuba baciye dukorana amashengero menshi cyane kandi yarateye imbere biteye ubwoba kuva dutanga gukorana kuko nababereye mu gisha bitangaje n'ubu turacara abagenzi rero ni ubuzima bw'ubukristo niko bumeze iyo utagwana warapfuye wewe upfuye nawe uba shetani nyene no kuvuga shetani abafise ivyiwe nawe nyene no shetani ari mu magorwa kuko shetani namwamahoro rero wopfumuba muri Yesu kuko hari ivyizigiro. Murakoze cyane turumvise ko bitaboroheye cyane cyane mu rugendo ruja mu ijuru kanatsinda tuba turi mu ntambara ariko kandi turamenyereye mu ishengero ndetse n'abariko baratwumviriza aho baciye baza ati none ko uyu mutama hageze igihe bakaramutaramura mu ishengero yari yakoze ivyaha byari byagenze gute nimba ataco bitwaye mushaka kutubwira impamvu rero yatumye mutaramurwa mu ishengero Yesu nabahezagire. Jewe nibaza yuko kwabaye gutangurana guke hagati y'amezi n'abatize bamara iminsi yose bicura yuko tubakura bakaca batwigizayo ntibagomba ko twokwinjira mu vyabo bagomba ko tuja hirya cyane rero kubera twaguma mu bikorwa hagati batatangura ko twinoba biyumvira ko tuzohava tubazanira amayikinisme n'ibindi bakiyumvira ngo tuvise intego yo kuhava tubakura kugira ngo rero bantaramuye kugira ngo banyigize iruhande gatoyi kugira ngo barabe ko no gushuka nkava mu ishengero gutyo baronka amahoro hanyuma rero bararorera iyo myaka 18 tuguma dukorana ibikorwa kugeza batangara bacicana kuvuga bati wewe naco tugubora ugaruka mu ishengero nta kindi cyaha banyagirije cyerekana yuko bari kundanze uretse gusa ko banyinuba. Murakoze cyane mwami ashikaye kubagirira neza none rero twumvise ko mwabaye abatama kirumara kandi ngirakamaro mu gikorwa c'Imana none nk'aba ariko baradukurikirana canke ndetse natwebwe nyene twarutse vuba twagomba kubasaba muducire ku mayange kuri kahise k'ishengero mbega ishengero rya Pentecote ryo baryashitse mu Burundi gute byo byagenze gute kugira ngo nariko badukurikirana je baze bagira ico bakuyemwo bamenye bati ishengero rya Pentecote byagenze uko mu Burundi gushika aho umunsi tugeze Yesu nabahezagire. Ingene byagenze kugira ngo ishengero rya Pentecote rishike mu Burundi vyavuye ku bamisiyoneri b'abaswedwa bava mu gihugu ca Swede bakorera hariya muri mu Buvira harya kuja muri Kongo kuko abamisiyoneri bose umuhamagaro wo gukorera Imana muri Afrika bakazana ubutumwa bwa Pentecote muri Afrika muri aka karere ka Afrika Centrale baca bashikira hari Buvira rero bahashitse mu mwaka wa 1922
barakorerayo bagira ingorane nyinshi kuko abasanze intwaro y'ababirigi nabo bashira imbere Gatolika byaboroheye kugira ngo batange ishengero rya Pentecote. Hanyuma rero ababirigi nibo borohereje babasabye gushinga ishirahamwe bakoreramo rikorana na leta. Ibyo rero bibazuguruzuguru bifata igihe kirekire ku buryo ryagiye kwemerwa mu mwaka w'1929. Urumva byafashe igihe kirekire. Iryo shirahamwe rero ryitwa MLS, Mission Libre Suédoise, hariya muri Swede bari bagerageje kurishiraho nabo nyene mugabo amashengero ntiyaryumvikana ko bararyanga bararifuta baranga kubikora. Mugabo muri Afrika ni kubera ababirigi babisaba byabaye itegeko kugira ngo bashingire hamwe bakoreramo. Bamaze kurishinga rero baciye batangura gukora ku mugaragaro muri Kongo. Hanyuma rero barakorerayo kugeza mu mwaka wa 1935 niho batanguye kwiyumvira kuza mu Burundi bagirishiriwe inama n'umupentekote yari yitavye igikorane c'ababatiste cariko cikirabera mu Burundi. Yitegereje Burundi asangana ahantu hari abantu benshi, asangana ahantu ho gukorera igikorwa c'Imana camura abaswede bakorera muri Buvira muri uko bojabuka bwashinga Pentecote mu Burundi. Mugabo muri ico gihe haza hariho ishure hariya mu Gatumba yakukira Buvira, niyo yabaye ishengero ya mbere ishuri ya mbere ya Pentecote ngaha i Burundi. Hanyuma rero baragize ingendo zo kuraba aho boshinga ishengero. Bagiye Igitega basanga hariho Katolike barabankira, abaca Ikiremba rero ndarishikije acari asanga yo kwikwegera ingorane ya Katolika, aca ahitamo yuko batangurira mu manuko kwa mukuru we Hararaba. Niho rero yaca baza kuraba mu manuko basanga Hararaba warabiteze, aca bemerera yuko ashobora kuba amatongo, bemerera itongo rya Kayogoro. Hanyuma naho ndarishikije yari yemereye yuko bashobora kuronka itongo ry'Ikiremba. Baca baronka amatongo abiri rero ya Kiremba na Kayogoro. Ayo yose yasabwe na Mission Libre Suédoise. Iryo shirahamwe niryo ryashinga amashengero, si ishengero ryabigira, si ishengero rivyara ryo muri Swede, ni iryo shirahamwe ryatanguza amamisiyone mu Burundi. Hanyuma rero hageze yuko batanguza igikorwa mu mwaka wa 1935 nyene hagati mu mwaka mu ntango z'umwaka wa 1936 niho batanguye gutuma intumwa za mbere zaje gutanguza imisiyoni mu Burundi. Haje umukobwa yitwa Alice n'uwundi umwigeme yamuherekeje, bari babiri. Bashikira baza bavuye Buvira, baza mu bwato ijoro ryose baragenda kugeza Nyanzarake, baca baduga n'amaguru bikoreye imizigo, baza mu Kayogoro. Bashikira ahantu mu Kayogoro hafi y'Ibutanyerera, iruhande y'ingoro y'umuganwa Hararaba. Hanyuma rero bukeye baca barabapimira aho bashingira ishengero, baradelimita, barashinga akarembe k'imisiyoni. Hanyuma rero umuzungu acatanguza kububakira utuzu tw'ivyatsi babamwo. Ntibari bitwarira imitima n'ibitwarira ikivi by'amaterambere y'iki gihe, nk'ubu bari kubanza kubaka amazu y'amatafari bagashiramwo n'amakaro n'ibindi, ariko bo bashikira mu vyatsi, bakegeranya ivyatsi utwatsi n'ingoga byihuta, baca binjira muri izo nzu z'ivyatsi kandi zidasakaye neza. Baragize amagorwa muri izo nzu. Musomye igitabo nanditse muzobisangamwo aho banyagirwa, baranyagirwa n'imvura, bakabura ingene baryama, bakaruha bagafukuburira baryamye k'imitaka n'ibindi byinshi. Ugasanga imiswi irariye ibintu byose barimye, ugasanga inyo zirabateye mu nzu. Eka baragize amagorwa, ingorane nyinshi cane. Nico gituma abantu bihaya ngo baravyaye amashengero
nibaza yuko akagayo no gukengera abakozi b'Imana bahevye amagara yabo bakaba muri izo condition ngira tubone kubaho. Rero bahahetse amezi makeyi haciye haza uje gutambuza imisiyoni Kiremba aca mu Kayogoro kuramukanya ntiyagiye kuhasaba uruhushya rwo gutambuza Kiremba yarungitswe na Mission Libre Suédoise ni Vimbere. Uwo Vimbere rero yazananira ikipe yiwe harimo abanyamurenge harimo n'abazungu bamerekeje madamu muganga nawe nyene yaramuherekeje muri iyo kipe baca mu Kayogoro bararamutsa harisi yaramaze gushinga imizi yaratanguje ibikorwa byo kwandika no gusoma aca bandanya duga Kiremba atamaze n'imisi yoba yamaze y'imisi mikeyi cyane aca afatisha rero inzira araduga kugeza Kiremba ashitse Kiremba rero aca atamuze misiyoni ya Kiremba hariya rero mu misiyoni ya Kiremba aca arakora n'ingoga mu kwezi kw'icenda ku mwaka wa 1936 yaramaze kubatiza Kristo ba mbere bo mu ishengero rya Kiremba. Hanyuma rero Viringere nawe kubera nta mugore yabatiza abantu, nta mugore yashobora kusangiza, nta mugore yashobora guhezagira ubugeni, nta mugore yashobora guhezagira abana. Ibyo bikorwa byose byari bicecwa abagabo hatabonetse umupasiteri w'umugabo ntivyakunda. Nico gituma byatevye mu Kayogoro kubera Viringere yashitse atevye gatoyi. Nawe nyene acika atanguza ibikorwa muri 1935 nyene barabandanya barigisha abantu kugeza 1936 kuri Noel niho yabatije. Abi Kiremba babatijwe kuri mu kw'icenda ba mbere nawe mu Kayogoro babatizwa kuri Noel. Wumva Kiremba yari maze amezi 3 basangira ku meza. Byitwa rero yuko jewe niyumvira yuko imisiyoni niko nanditse mu gitabo kuko muzobisanga imisiyoni ya mbere yabaye Kayogoro mugabo ishengero rya Pentecote rya mbere ryavukiye Kiremba. Hanyuma rero ayo mashengero tuyitegereje arangana azana mahasa yavukiye cyo kimwe mu mwaka wa 1935 ni imisiyoni yatanguriye mugabo yagiye bagiye kubatiza abantu mu 1936. Aho rero iyo misiyoni yatangura rero twiyifata nk'amahasa mugabo harimo gukuru na butoyi rero mu vyerekeye ishengero rya Pentecote yobaki Kayogoro Kiremba ikaba bukuru kuko niho hatanguye ishengero rya Pentecote ryasangiza rikagira imigirwa yose y'ishengero rya Pentecote ikwiye abandi baje mu nyuma. Rero tugiye kuraba rero abitavye cyane abihanye cyane ingorane buragani impaka Kayogoro yageze abagane bari barafashwe cyane n'inyigisho za kiranga ku buryo byabagoye kwemera kwihana no gukizwa mu binjira mu ishengero. Bari baramugoreye ibya kiranga cyane baratinya kwinjira mu ngoro y'Imana kuko batinya yuko izo mpemu zibica zikabagirira nabi. Rero kugira ngo haboneka abakizwa cyane hatangwe gukizwa abanyabukurira abanyabukurira hari igishiha ivugizo niho hatangwe kuboneka abakizwa baza mu Kayogoro baje kwiga gusoma no kwandika barumvitswe n'abatware kandi abatware baca banyegeza abana babo kuko baratinya ngo ibyumvira ngo abazungu bazobarya bakaca banyegeza abana babo bakaca bahitana mu miryango wakengeretse akaba ari barungika kugira ngo bagombe babarye ntacyo bizoba bitwaye. Nico gituma baje batora ba Petero Ndarabika na ba Yohana nisubire wewe yari kumwe n'umugore wiwe Mugunge bari bapfuye hariya mu nduze bari mu Gasenyi baca bashikira hariya igishiha hariya ikibingo niho baba. Hanyuma rero baca kwiga mu Kayogoro niho Mugunge na Yohana n'umugabo wiwe nibo babatijwe mu babatijwe ba mbere harimo n'abandi ntabinze
kudondera amazina bari bane baca rero barabandanya bariga banyabukurira bitaba cyane inyigisho mu Kayogoro benshi babatijwe abatari bake batizwa mu Kayogoro mbere bemeza yuko misiyoni ya Gishihe itanguye haza hari abantu bashika nk'amajana 5 bava ibukurira rero bamaze kubona yuko abanyabukurira bagwiriye kandi hari kure hagora no kuja n'abamisiyonere mu kugira ngo bashike ibukurira byarabagora bacaciye biyumvira ko batanguza ishengero ry'Igishihe ishengero ry'Igishihe rero ricari atangura ritanguye Mission Libre Suédoise ni basavye kibanza Gishihe ikirungika Haris Kigerbe jana na Hilda ni watanguje ishengero ry'Igishihe hanyuma rero urumva abatanguje Kayogoro nibo batumwe gutanguza na Gishihe none umuvyeyi yavyaye babira umwe akavyara n'ubundi ntawogira mu Kayogoro yaravyaye Gishihe kuko bafise umuvyeyi umwe je nitako navuze ko bavukana kuko kwa mwisho baravukana kuko bakambwira bati none ntihatanguye Kayogoro nivyo ariko nta muvyarira rimwe abana aratangura umwe ubundi akavuka na bucumi urabyara na Misago na Karenzo mugabo imfura ntikigira ngo yaravyaye Karenzo yaravyaye Misago n'ibishoboka bose baraba mu mugabo umwe abatangujwe rero na Emires mu Burundi amashengero yatangujwe na Emires ni Kayogoro ni Kiremba ni Gishihe ni Mugara ni Bujumbura ni Nyanzarake n'amashengero 6 ayo mashengero rero yararongowe n'abazungu ntibabahende tibazo babahende ngo hari umwirabura yigiza arongora ayo mashengero yararongowe n'abazungu kandi naho bahezagiye abakozi bashengero bari bajejwe ibikorwa pratique mugabo byerekeye uburongozi ntibabijamwo iyo bagiye kugira amanama mu conference kugira ngo bige ibibazo byabo bya administration no kuvuga birabura ntibajamwo ntibabicaramwo carazira none wumva abirabura bari kurungika abakozi gute bari gushikisha bakugira ico bakora gute iyo abo yo mashengero yose yatangujwe n'abamisiyoneri ne yari rongowe n'abazungu pi abaswedwa ni wari bayarongoye hanyuma rero kugeza mu mwaka wa 1961 ayo mashengero yarakiri mu minwe y'abazungu yose uko ari 6 hatabonetse umuzungu w'umugabo ibikorwa byaca bihagarara mugabo ico tusoma mu ntuze mu bitabo uko byanezwe nuko twabibonye igihe twaruka twabona abamisiyoneri bagenda bakuranwa nta mu misiyoneri yakora ahantu hamwe ngo higanzire uretse gusa Vimbere na Ntuze na Viringe bagumye mu Kayogoro n'Inyanza n'Ikiremba abandi bose bagenda barahaca bagenda babunguruza aho bakenewe niho Mission Libre Suédoise yabarungika kandi dusomye mu bitabo ndidusanga ishengero rya kanaka ryo muri Swede ryabyaye yo mashengero kuko byarungika abamisiyoneri bagashikira mu Burundi bakaca bagira inama zo kurungika abo misiyoneri ahantu hose hakenewe iyo rero yashigwa mu minwe y'ishirahamwe Emires akaba aryo rimutuma ahakenewe rero amashengero nayo yaswe akakurikirana abo bantu babo iyo baruye nukuvuga rero ibintu ko vyagenze nuko vyabaye ayo mashengero araboneka 6 kandi ishengero rya nyuma ryabonetse ryabaye Bujumbura kuko abaje kuritanguza baje batevye baritanguje mu mwaka wa 1948 urumva 48 urumva hari haheze imyaka myinshi irenga 10 ayandi mashengero ariho ryaje ritevye hanyuma rero muri 1961 niho hafatwa ingingo yuko aya mashengero aronswe intahe yo kwikukira akaja mu minwe y'abene igihugu abarundi
ivyo rero kugira ngo bishoboke harinze kurungikwa hafashwe ingingo muri Swede yuko bategezwa bategezwa gushikiriza ibikorwa Barundi nabo bagataha kugira ngo rero bavyemegwe barungitse intumwa zikomeye zivuye muri Swede harimo Petrus Lewis Petrus niwe yarazirongoye yararongoye umuhari w'abapanekoti utemewe n'amategeko ya leta muri Swede yose. Uwo rero yarakomeye cyane, yarafise n'umugambwe wiwe wa politike hariya muri Swede. Baca barashika rero bagira inama harya Bujumbura, harya muri ya école primaire ya kera, harya inyuma y'irya hoteli shasha niho bagiriye inama. Baca batora rero abungere ba mbere bazosubirira abazungu, bashiraho n'abungere ba kabiri basubirira abazungu. Baca bashinga yuko bazohora bahurira mu ishirahamwe ryitwa iterambere, baca baryita ADP, ryahuza u Rwanda n'u Burundi. Aho rero no kuvuga u Rwanda n'u Burundi ivyo bihugu ntivyari bikiri hamwe kuko byatanzwe n'Ababiligi. Bamaze kwikukira rero muri 1962 niho rero u Rwanda rwaciye ruronka ADP yo mu Rwanda, u Burundi nabo busigarana ADP yo mu Burundi. Mugabo mu nyuma urabona yuko Micobera yafise ADP, hanyuma rero baca barahindura, baca bagira bati bo ko ADP ifuswe mugabo muko tukaba dusanze atamakosa yagize ntidusubiramo ni muhindure izina. Baca bahindura ADP icika CP, mugabo ifise meme amastati ya CPU kwa kunenyene ko arishira hamwe y'iterambere, atarishe ishira hamwe biganza amashengero. Nuko vyari rero. Murakoze cyane, Yesu nabahezagire. Turumvise ukuntu ishengero ryatanguye, ukuntu abamisiyoneri baje mu Burundi mu gihugu cyacu naho bitaboroheye, bagiye bagira intambara zitandukanye hirya no hino. Kandi murakoze cyane. Turumvise ukuntu CPB ishyirahamwe CPB ryatanguye, n'ukuntu ryari novuga ko ryari ishyirahamwe novuga amashengero ahuriramo. Yesu nabahezagire. Rero twumvise mwanditse ibitabo bitandukanye byinshi, na cyane nk'igitabo twumvise kivuga ibyakahise k'ishengero. Twagomba kubabaza none hariho ibindi bitabo mwoba mwaranditse nko bikenera, hari aho yobisanga canke yoshobora kubironka? Yesu nabahezagire. Hari ibitabo byinshi nanditse, navuze yuko nanditse ibitabo byinshi bishika 12 ukuyemwo amateze n'amamemoire nagenda ndika n'ama-expertise nagize muri leta no mu organisme international. Ivyo ni iby'akazi, mugabo iby'Imana byo nanje nyene nashika nandika. Ndafise nari maze kwandika hafi ibitabo birenga 12. Hanyuma rero bimwe narashoboye kuronka amafaranga ndabigwiza, hanyuma barabigura birahera. Harimwo ibisigaye bikeyi bitaragurwa, ariko nk'icyo nababwiye meza bandira bekeje zikiri cyaraheze, nk'ibyo vya ubuzima kubaho mu buzima bishimisha Imana na Kristo Yesu cyaraheze, nanje nyene cyaraheze. L'Empire Romero Retour de Christ marakima cyaraheze, nako kisigaranye. Harimo ibitabo byinshi sino bitondagura ngaha, harimo n'ico nababwiye cyakahise k'ishengero. Abariko baragerageza kugisoma nibaza ko batobishira hejuru cyane, kuko bafise version ya kera mal dépassé, naragikorije byinshi ndongerezamwe byinshi ntarinzi, nagenda baza bagenzi banyungura ubwenge banyigisha banyibwira ibyo nkosora.
hanyuma rero naragikosoye narakimari narangije hasigaye amafaranga yo kugira ngo nshobore gucembera imana gishyira kuri marché kandi barakirondera cyane rero ibitabo naranditse byinshi n'ubu ndacandika aricyo mperuka gusohora cyitwa guteramira uruzitiro rw'Uburundi n'ishengero ry'Imana icyo nacyo nyine ni version electronique nandiko ndagiheza n'ibindi byose ndacabandanya nandika sinzi mugabo natangiye kurangiye ko takora kubikubwira. Eko murakoze cyane muriko mutubwira ibintu by'ingirakamaro cyane gose. Twumvise ishengero rigishika mu Burundi ko hariho ibice bimwe byagiye bigorana abantu bikagorana kwiyana kubera imico n'imigenzo igihugu cari kirimwo ico gihe mu buryo basenga n'ubwo bizeramwo. Twagomba kubabaza nkuko tumaze igihe turiko turakora bino biganiro bijanye n'akahise k'ishengero twagira ubuntu n'Imana. Twagomba kubabaza none abazungu bamaze gushika abamisiyoneri bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi ishengero bigatangura by'ukuri hoba hari impinduka igaragara yabonetse mu bantu b'ico gihe kuko basanze bari mu bintu navuga bitandukanye haba mu gusenga cyangwa haba mu mico n'imigenzo barimo ico gihe abazungu bamaze gushika namwe buryo batari basangiye batumvikana mu rurimi byagenze gute kugira ngo ubutumwa bwiza bukure hirya no hino abantu bashobore kumvikana nabo bantu Yesu nabahezagire. Ingene byagenze urumva barashitse bakorera muri Kongo bashitse bagakorera muri Kongo rero bakoranye cyane n'abanyamurenge hajya Buvira abanyamurenge nabo bawunzi bahaye baravuga ikinyamurenge kimeze nk'ikinyarwanda gatoyi kongera kigasa n'ikirundi kugira ngo baze kuvuga ubutumwa rero mu Burundi baje bavuga igiswahili abamisiyoneri bavuga igiswahili hanyuma rero abanyamurenge kuko bari barakoranye bamaze hafi imyaka 10 bakorana bari batahura igiswahili bakongera bakatahura nico kinyamurenge baca bazanana mu Burundi rero abaswede bahe baravuga ubutumwa cyangwa bahaye barigisha basobanurirwa n'abanyamurenge. Abanyamurenge rero nibo bari bafise uruhara runini kuko nibo bigisha no kwandika no gusoma kandi nibo bashikuye imishike harya abanyamurenge no kuvuga bapfuye Buvira no kuvuga no kububaha cyane barakoze igikorwa gikomeye nga mu Burundi abo mbere umutwo kwitwa ko arabavye sinzi n'igituma tubibagira tukaraba muri Sweden abo bantu nibo bashikuye umushike cyane bakari mugabo bari bahagarikiwe n'abazungu kubera bari bahagarikiwe n'abazungu rero uguhagarikiye naho ukora bikutangaza bikomeye no kuvuga bititirirwa we byitirirwa uwo muzungu yaramuhagarikiye ko niwe yari afite ijambo rya nyuma nta bushobora gukora ibikorwa akoreshejwe n'ubundi amutegetse ngo abyiyitirire namba byitirirwa wamutegetse. Murakoze cyane Yesu nabahezagire. None rero turumvise yuko abanyamurenge ari bo hanini novuga nti bafashije igikorwa gikomeye cyane kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire hano mu gihugu cacu. Twumvise amashengero kuntu yagiye atangura n'ukuntu yagiye kurikirana ariko uyu munsi tukaba tubona hari amashengero novuga 15 ndetse n'ayandi ashaka kuzovuka nko mu bihe biza biri nko mu bihe biri imbere bishoboka. None rero ayo yandi mashengero twagomba kumenya yo yabayeho gute abazungu bamaze kuvino byagenze gute kugira ngo andi mashengero nayo abeho. Yesu nabahezagire. Murakoze cyane. Abazungu bamaze kugenda ntibagiye bose hasigaye abamisiyoneri abagiye n'abungere bayo bashushengero abungere nibo bari kuye amashengero baganza kugira ngo bayashira mu minwe y'abarundi kandi ingene byanditswe mu ntuze mu mategeko igihe bandika amategeko yagenga amamisiyoni n'amashengero abazungu barabitandukanije nicyo gituma hariho confusion hariho gucanganikirwa ku Barundi kuko badatahura misiyo n'ishengero. Imisiyoni ni harya abazungu baba niho hitwa imisiyoni
kuko baje ari abamisiyoneri batumwe gukora igikorwa ca misiyo harya abazungu baba. Mugabo ugiye kuraba ingene babikoze, ishengero urusengero babubaka hanze y'imisiyoni. Rero bubatse aho abazungu batanze hanze y'imisiyoni harya hubatse urusengero. Mugabo amazu yaho harya aho baba hafise amategeko yaho, hagumye hacungerewe n'abazungu kugeza na bugingo n'ubu. Nico gituma bumva ngo misiyo suédoise harya n'umwungere wa mbere hafise ububasha. Niyo izo misiyoni z'ahandi harya amazu y'abazungu nivuga nta bubasha bafise bwo kuyasambura no kuyahindura no kuyagira uko bagomba, badafise akoro y'abaswede baza gukontorora. Rero haratanye. Rero bamaze kugenda abamisiyoneri bagumye mu Burundi, baguma bakorana n'abantu n'abungere bashasha rero batowe b'abarundi. Baca rero bagira bati bo twe twari tugejeje ngaha ni mwagure mu bandanye. Baca bagenda bajanye nabo abamisiyoneri basigaye kuza gutanguza amamisiyoni handi. Niho rero baca bagenda nk'abanyamugara, baca bagenda gutanguza misiyoni hariya mu Ruyigi, baca bahurirayo n'abanyakayogoro, baca batanguza ibikorwa. Mugabo umumisiyoneri wa mbere w'umuzungu yagiye gutanguza misiyoni yo ntuze iyo niwe yagiye gutanguza hariya. Hanyuma rero baca bagenda ntuze mugara yongerera ikaba misiyoneri gutanguza Kirundo hariya mu Kigozi. Hanyuma Gishiha nayo ijamwo ikija gutanguza imisiyoni ya Kagari. Hariya twaraburiye n'umupasiteri yapfiriyeyo, yapfuye azize malaria yitwa Yonas, yapfiriye hariya ntuze mu Kagari. Hanyuma rero bica biragorana, baca barabungika ekipe zikura kugira ngo ntibapfireyo. Ariko barakora ivyo niho haciye haduka icuka kiri mwaka wa 72. Abamisiyoneri rero bari barungitse gutanguza Kirundo hari Ikigozi no gutanguza Kagari, baca barapfa. Bapfuye rero Gishiha ikononekara mugari kononekara, niho bagiye mu nama bavugana yuko Kiremba yari ifise abantu bitahungabanye muri 72 yorungika baza gufasha abakristo bahariye mu Nord bari bamaze kuboneka, kugira ngo abahari muri hano ko bari batangiye kuboneka muri kariya karere kugira ngo ntibasanzare. Baca barungika rero abakozi baza kuramira ayo mashengero ya Kigozi na Kagari byari bimaze gutangura. Abanyagishiha rero bamaze kwiyuga ko guhaguruka no gukora, niho baciye bagenda gusubira gukorera hariya mu buraruko. Bahatumye yo umuhanda nyine n'abakariya karere, baca barungika abakozi benshi. Abo Musamuhanda nyakorana na Ndikunkigo Yesu Elia nibo bakurikirana ibikorwa bya misiyology hariya mu karere ka Nord. Bagiyeyo rero Gishiha na Kiremba baca bumvikana yuko basihana ibikorwa. Aho gusaba gusubizwa Kagari bageze bati nimwe mwayireze mwarahatubereye turayibagabi. Gishiha yigaba iya Kiremba. Yo rero ikisigarana Karama ikija gutanguza n'ahantu hitwa Kayenzi rero bagica yimukira Imukoni. Nuko ayo mashengero yatangujwe. Hanyuma rero baca bumvikana bati rero kugira ngo tubandanye misiyology tutasekana imitwe, tugomba twebwe abanyagishiha tubandanye Karusi namwe mugende Ngozi. Aho muri make mu ncamake Mugara yazeraguze ikibanza gashikanwa. Mugabo ico kibanza kubera cabuza abagikurikirana hateye iyo ntambara ya 72, ico kibanza carayongayonze.
banyene cyo barigarama ko batakiguze hanyuma kiremba igarutse yongera kukigura ukundi caguzwe kabiri. Rero Mugara harya niyo yari yaguze gashikanwa iyo yiri tanguze gashikanwa muri Ngozi mugabo kubera atabantu kereka yarononekaye cyane Mugara yarononekaye cyane ku buryo wamenga yazimanganye ku buryo kiremba ariyo yagiye kongera kuyibyura n'ahandi yari yatemvye. Hanyuma rero kiremba ikirungika abakozi mu gashikanwa kugira ngo babandanye ibikorwa byaza byatanguye. Rero muri make kiremba cyane cyane niyo yahagurukitse irahagararira amashengero yazihungabanye cyane cyane muri karere ka no icyo gituma usanga bafise amashengero akomeye cyane nka Kagari hariya ntuze Kigozi mugabo gishiya na isigarana Karama na Kayenzi ariyo yabaye Mukoni. Hanyuma rero Mugara imaze gutoha Bujumbura yari nayo nyene yarononekaye cyane n'igihe twamanuka yo tugiye kwiga kaminuza yari yarononekaye yari igeze habi. Aba Rusagara bagombye guhamagara Bujumbura ngo je kubafasha bahamagara umwongere wa mbere wa Bujumbura yitwa Manase Mafefere aragenda arabitegereza asanga bamuvuye ku Mugara bagiye gukora mu cayi hariya Ibuhoro acavuga ati none ko mwebwe muri abakristo bo ku Mugara jewe noza kubafasha gute n'umunyabujumbura kandi umutara abakristo bibwanje ati ngiye kubabwirira abanyamugara babakurikiranye. Niko Mugara rero yabonye kwinjira muri Buhoro ikiza gutanguza ishengero Buhoro mugabo kubera ikibanza cyari gito cy'Ubuhoro kitashobora kwemera misiyoni baca bayimurira imisiyoni mu Rusagara. Hanyuma rero murazi ingene baca batanga independence bace batanga ubwigenge ku ishengero ryo mu Rusagara. Hanyuma Butara bagumya Butara irimo huze Buhoro ukwayo ntiyajanye na Rusagara. Rero iyo Butara iracari mu Mutama n'indeme Gishiha yaciye inayo imanuke Karusi ubihayira korera Karusi mugabo ntibaremerwa inkishengero baracaregwa kandi Kiremba nayo yarakase irinjira muri Karusi bahe bakorana na Gishiha muri Karusi. Rero niko byagenze amashengero ko ari 15 mbere ubu ageze kuri 17 mugabo tuyitengo iki hari kibazo gikomeye kuko ayo mashengero yose ko ari 9 yiyongeyeko nta ordonnance d'agrément afise akorera kuri statut na agrément ordonnance d'agrément ya ministère de l'Intérieur yayo mashengero 6 ayo niyo yemewe ku mashengero ya Pentecote akwije vyangombwa. Ayandi yose yitwa mashami canke yitwa miki yitwa babyise mu nduze mu mategeko y'iki gihe baheruka guhingura n'amadiyoseze. Mugabo tugiye kuraba ayo madiyoseze akomeye kurusha amashengero y'ababyaye. Uravye nka Kirundo higeze Kigozi ukagenda ukaraba Gashikanwa higeze ukaraba Marambya ukaraba Gitego ukaraba hehe ukaraba ahandi hose usanga ayo mashengero akomeye cyane ageze kuri stade yuko yitwa amashengero mugabo ategezwa kusabirwa ordonnance ministérielle akemerwa agatanga statut hanyuma bakayangereya kominuze kandi arakwije ibyangombwa vraiment arakwije ibyangombwa. Nuko bimeze rero amashengero akwije ibyangombwa yahawe n'Ababiligi mu mwaka wa 1961 ku munsi umwe bakoranye mu nama Bujumbura aho batanga independence kuri amashengero na 6 ni Kiremba Kayogoro Mugara Gishiha Nyanzarake na Bujumbura abo nibo bakwije ivyangombwa n'amashengero yigenga bafise uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa mu gihugu cyose cy'u Burundi. Murakoze cyane none twagomba gusa kubaza ikindi kibazo
twumvise muri amashengero atandatu ko yarongorwa n'abungere b'abazungu. Mwoba mwibuka n'abungere bayarongora, kuko hariho nk'abaca bifuza kumenya mbega ishengero ryo ku Mugara ryarongorwa n'umwungere yitwa gute, nayo n'ahandi muri ayo mashengero atandatu. Yesu n'abahezagire. Nibaza yuko ico kibazo ntushobora kucishura ngaha kuri televiziyo, byanditswe mu gitabo. Ugomba kumenya abagiye barongora ayo mashengero yose biranditswe muri ico gitabo nanditse. Abamisiyoneri ingene bagiye barakuranwa barongora ayo mashengero byose biranditswe, n'ingene bongere babirabura bamaze gufatwa uburongozi bw'amashengero bagiye bakuranwa biranditswe byose. Aho rero ubisanga muri ico gitabo. N'ahandi umutwe si ubushinguro, sinashobora kuvuga ngo naka uretse abo bavirengere n'abantuze n'abavifombere bari bakomeye vimbere, abo ni umuntu ashobora nibo bakuru baboneka batanguje n'ayo mashengero ahanini. Nka Mugara yatanguje na Vimbere, nka Gishiya yatanguje na Viringere, urumva ni Mugara na Nyanzarake yatanguje na Viringere, hanyuma Bujumbura nawe n'abandi. Murakoze cyane, Yesu n'abahezagire. Yego none rero murakoze bose, mutubwiye ibintu bikomeye cyane. None twagira dusabe nimba ari nk'impanuro mwoha bariko baratwumviriza, haba ku bakiri bato ndetse n'abakuze, kuko cagiye gitunga ishengero mu bihe birenganye. Nibaza ko mwebwe hariho byinshi muturusha, kuko hariho byinshi mwagiye mubona kuntu ishengero ryagiye ritera rije imbere gushika uyu munsi, ndetse rikagwira aho ryavuye ku mamisiyoni novuga 6 rikaduga gushika kwe tugeze ku uyu munsi. Twagomba dusabe nk'impanuro mwoduha twebwe turiko turaruka muri iki gihe, kuko hari usanga kenshi tuko turitwara nabi muri ibi by'agakiza, tukavyitwaramwo nabi, ubwo bamwe mbere bakanabikora nabi batabizi. Twagomba nk'impanuro mwoduha twebwe abariho ubu ndetse n'abazokwaruka ku kijanye n'ishengero ryabonetse novuga bigoranye, abamisiyoneri bari baje barushe bagize ibibazo bitandukanye, ndetse n'abakozi bahavuye babasubira mu nyuma bararuha kugira ngo ishengero rigeraho rigeze uyu munsi. Twagomba muduhe impanuro zodufasha kugira ngo umuntu wese azokwame yibuka ati ishengero igikorwa cyarabyukuri kugira ngo gishike aho kigeze uyu munsi, hariho abitanze kugira ngo gishike aho kigeze uyu munsi. Yesu n'abahezagire. Murakoze cyane. Nibaze ko jewe notanga iciyumviro gusa, ariko birahinduka ivyiyumviro by'abantu niko bimeze. Hari ikintu kantu k'akagwara kari mu bantu nk'abatu, urabona muri Pentecote, Abapentecote bafise amashengero, ishengero ryose kigenga rikagira abungere baryo gutyo. Si ibintu bimenyerewe mu yandi mashengero. Urabona nka Anglikani mw'isi yose ifise siège hariya mu Bwongereza i Canterbury, bakaheza bakagira amadiyoseze mw'isi yose. Bagaheza rero kusanga ni ishengero rimwe. Abadivantiste nuko, ababatiste nuko, benshi bagiye bagira ishengero rimwe. Abagenzi nuko usanga ari ishengero. Mugabo mu Burundi byubatse ukundi. Nico gituma mudakwiye kwiyumvira ugwaruka rw'ikigiye, mudakwiye kwiyumvira ko ishengero rya Pentecote ryubatse nk'ayo yandi mashengero. Ishengero rya Pentecote ni particulier, rukwaryo yarukwaryo, kandi yaje akora ukuntu kwayo. Ayo mashengero ya Pentecote niyo yazanye umuriro wo kusenda abadayimoni no kurandura ibisigo byari mu gihugu. Niho baje kwigisha kwihana neza no kuruza ku rutonde, bigisha abantu kuzura mpemu yera. Ayo mashengero rero ari kwayo. Ntimuze ugwaruka ruzoza mu nyuma, ntimuze muvange ibintu. Hanyuma rero ayo mashengero ya Pentecote urumva ingene yubatswe nk'uko ayo mashengero yose yubatse. Hariya no kuvuga baragerageje kuyagira rimwe biranka. Baravuga bati muri Bibiliya ntaho tubone ishengero ryabaye rimwe. Mugiye kuraba amashengero Imana irayemera, kuko Yesu
igihe yiyereka Yohana avuga ku by'amashengero atandatu yo muri Asiya, ntiyashizemo Yerusalemu, ntiyashizemo ayandi mashengero, yavuze ishengero rimwe kwaryo rifise uko ribonwa mu ijuru, uko ribonwa rimwe n'igitereko caryo n'urunyenyeri rwaryo. Rero abaswedwa bubatse ishengero nk'uko vyanditswe muri Bibiliya, biratanye n'ibyo mubona muri Katolika, biratanye n'ibyo mubona muri Anglikani, biratanye n'ibyo mubona muri andi mashengero. Hanyuma rero akabanga kari muri ivyo, ishengero rikojeje imbere ya leta rigafudika, havudika rimwe, ayasigaye araburana agatsinda, utegerezwa kuyagereza uko ari 15 uko yakosheje, kuko rimwe ryose riri serukira imbere ya leta kandi rikagwanira agateka karyo imbere ya leta. Satani rero agombye gufata ishengero, amashengero, gufata amashengero ya Pentecote, yitegerezwa gufata amashengero 15, bica bigorana. Ariko iyo hakosheje ishengero rikitwa muri deni kanaka rikosheje, leta ifashe ingingo ifuta byose bikasha ija mu mazi. Nico gituma micombero byamugoye gufuta, kuko yari yafuse Pentecote mu Burundi, asanga yafuse ADP nayo asanga nishira hamwe by'iterambere, asanga amashengero yose afise ubwigenga, afise ordonnance ministerielle, ishengero ryose ririgenga. Abagiye kuburana harimo Karorero na Sompe Madengo Abdenego, nibo bayendaye kwa micombero baburanira ishengero baje kushara kwa makufuri. Marara baraburana na micombero baramutsinda, baravuga bati no wafuse ishira hamwe, iryo shira hamwe turarihevye, tuzokora irindi. Mugabo ishengero tubwire kiremba yakoze iki? Micombero aramuciye ico kiremba yamukoze, aca yemera yuko yihenze, baca barabifutiye ngingo. Rero mukwiye ko bibinjira mu mitwe, ntimuzohave mufata ibintu kutariko ngo musange amashengero yafuse ibitereko byayo mu ijuru, murabikuyeho ibitereko by'amatara mu ijuru, mukakura cyagishiya, mugakora y'icya Kirema, mugakora y'icya Kayogoro, mugakora y'ic'Ubujomu, muzo musangiye byose muzaba muhombye, igihugu kizacononekaye. Rero bihatu yugabatse nkuko Bibiliya ivuga, mu vyubahirize mu bigenderemo, navyigishijwe n'abatama ba kera ba Madengo, bamwe banduze basamiye, barya twaragendaga barabimbariye, barambwiye ingene byubatse, barambwira bati ntimugurire ngo mukoreko. Yesu abaheza gito. Amen. Murakoze cyane, ngo none rero twakunda gusozera kino kiganiro, kino kiyago kiryoshe. Murakoze cyane, nukuri tuhakuye byinshi kandi bizodufasha haba ubu ndetse no mu bazodukurikira, abazokwaruka hanyuma. Yesu nabahezagire. None rero twagomba tose nimbara kajambo kanyuma muca mugashikiriza, hama muca mugira ko munadusengera, musengera n'abazokumviriza kino kiganiro. Yesu nabahezagire. Murakoze cyane kunyizira no kuza kumbaza ibibazo, kuko murabona batama bariko barahera. Nagerageje kubaza bitari bike mutama nikukika heruko kugenda, twarashoboye kuyaga ibitari bike, yego mugabo yarafise byinshi yake twarahombye. Nagerageje kubwira abapasiteri b'Ikiremba kumwegera n'ingoga bakabifata ku makasete kugira ngo ntapfa bipfanye, nagomba biyumvira ngo bari kumubaza bumva yapfuye. Rero murakoze, ndabiza kuba basigarana koko twere turiko turagenda, mugabo mugebe ange muhagarara igikorwa c'Imana. Amashengero ya Pentecote yamye akorera hamwe agashigikirana, aho ishengero rihungabanye irindi rikaza rikaremesha rikarishigikira. Nk'ishengero rya Nyanzarake ryaratsimanganye imyaka 10 ritariho, bose barahungiye Tanzania, basigaye naho harya mu misi y'Umuyoni basoga niho bari bashinze kandi imyaka 10 ritariho. Mugabo nuze Kayogoro yaragira asubiramo, irayisubizaho.
aho Mugara yarasimanganye presque Kiremba niyo yasubiye irayisubizaho. Rero iyo hagize ko ingorane y'ishengero rimwe irindi ayandi acagaruka mu nyuma akayisubiza ibintu mu buryo. Nuko rero twari amashengero yashigikiranye umukabona ibintu bibandanya. Rero ubwo bumwe nibwo dushaka. Ubu hariho amacakubiri yo kugomba kwigabura ngo jewe ni iki, jewe nakomeye, jewe ivyo ntibikora. Navuze ko abamisiyoneri bose bamye bakorana. Aho habaye ingorane bama baharungika abamisiyoneri bakomeye. Baca bagira bati wewe ni wo hashobora kacuma mu ngari akongera akasubiza ibintu mu buryo. Ahani nawe ati ni wewe uhashobora bakaca bamurungika akaca asubiza ibintu mu buryo. Gutyo kugeza aho ibikorwa bikora hagarara neza bikaja ku rutonde. Iyo baye feble, iyo habonetse umuntu adefaya ameze nabi baramukura bakagira bati wewe ni wo hashobora gusubiza ibintu mu buryo. Nuko bitegeze kugenda rero muri Pentecote. Ni muri nyagihe abantu 15 b'abagabo hahagurutse umuntu erega ni gitangaza. Umwungere arashobora kwaduka agashika umusataniste agasanga sigaye sambanye ugasanga sigaye ibintu bitangaza. Umugabo ari 15 baramubwira ati urihana canke turagukura, bakamukura bagashiraho ubundi barafise ubushobozi. Ariko niba hatari abagabo bamugira bati no akaba ari wowe nyine afite uburenganzira ko yamushengero yose yacise amadiyoseze ninde yo mushobora ibintu bizoca byononekara mu gihugu cyose. Azoca yigisha inyigisho z'abaramu zanzonekura iti azoca yigisha abantu guhuruduka no kukongera kudorana niramuri ibisigo n'amagorwa n'amarusho. Rero tuwe maso haba abantu babona barinda bangana bashobora banganya inguvu atawugira ngo wewe umwana ahora uwacumuye bakamusonga urutoki bati wewe waracumuye ni wihane yanse bakamukura. Ivyo nivyo bikora ikenewe kugira ngo ishengero ribe dynamique ibandanye. Nahane Satani akorera mu mutwe hari yamaze gukora mu mutwe ishengero ryose riba ryononekana. Ndi witwaze ngo waruzuye muhemu yera uri mu ishengero ry'amumana. Uzoba wemera ibinyoma bizocigura urubanza ruke. Abemeye ibinyoma bazogenda mu gutsibira. Imihazo barungikire muhemu yo kutsibira kugira ngo hane. Rero dutegerezwa kuba maso kugira tumenye neza ko turi mu rutonde. Tumenye umutegetsi ariko aradutegeka. Dutegerezwa tugeze na Satani. None bo warakijijwe ngo bonamwe mu yera. Satani akaza akagutegeka. Yesu akagutegeka. Bubahande. Ntiwumva rero ko wabaye maraya. Wabaye maraya. Wacanganikiwe. Uranuka. Dutegerezwa rero kuba maso tukaraba abaturongora bakaze boshe mu guhagarira igikorero n'amasengesho ni yahagurutsa abantu ni yahagurutsa abazi ama indimye bodoka bagatangura kuvugana mu kuri badatinyana mugabo kubira amasengesho n'ahandi harimo ubwasha bwabuha ugasanga ni barasiga batinya ugasanga basiga bahinda gashitsi imbere y'umuntu. Yesu bahezagire. Murakoze cyane none rero ni mudusengere kugira ngo turangize igikorwa. Yego. Data watese ugororoka turagukengurukiye kuri iki kiganiro. Ikiganiro gikomeye gishobora gutuma Mwami Yesu Kristo imitima y'abashirema. Ndagushimira Mwami Yesu Kristo yuko warambitse abasavyi bawe kugeza aho banshikira ngaha. Tuyaza amajambo akomeye ibisigaye Mwami Yesu Kristo arabitunganya neza aze agira kamaro aza tuma ibintu bihinduka muri iki gihugu cy'u Burundi. Abantu ntareke gutinya abantu batinye Imana batinye umuremyi w'isi n'ijuru batinye Kristo kugira ngo boye kumaramaza nuko tukisha izina ryiwe.
urakoze mwami Yesu Kristo kuzobahezagira baba mu rugwaro ukabahe bakora ibikorwa nk'ibi bahe inkomezi bahe kurinda bahe guhangana n'abadayimoni bahe guhangana na critique bahe guhangana n'ubukene bahe guhangana n'ikintu cyose mwami Yesu Kristo cyo basamaza kigatuma bahusha kigatuma mwami Yesu Kristo batarangura imirimo washinze turazi neza kugira gukora ibitangaza hano mu Burundi ibintu bigahinduka ntidushobora kwemera ko satani yongera kuzana abadayimoni ngo bakondorera igihugu ntidushobora kongera kwemera mwami Yesu Kristo ko sataniste bongera kuza gukondorera igihugu turavyanse dushaka igihugu kituritse dushaka igihugu kirimo amahoro dushaka igihugu kirimo umugisha dushaka igihugu kinhezagiwe dushaka kubohoza mwami ama institution yose y'igihugu haba parlement haba haba mwami Yesu Kristo haba sena haba presidence haba gouvernement haba mwami Yesu Kristo magistrature haba administration Yesu Kristo ko influence demoniaque yongera gukora habe akayaga keza k'imwemu afatwa ingingo zubaka igihugu ndetse wakishengero dusabye byose ko bigenda neza mu izina rya Kristo Yesu mwami n'umukiza wacu amen. Ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intaye zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatane